kumenya Imana birasaba ko umuntu akura uko Imana yabigenye uko Imana yabikoze umuntu arakura rero kuja ku ishuri ivyigwa ndoramana byayifatanya cyane n'uyundi muhamagaro ujanye n'umuziki mbere yuko nja mu vya filme natanguye kuba ndi muri carrière y'umuziki nayo maze umwanya munini sinagiyeyo ndondera ubupasitori nkuko bamwe bajari byo bibatwaye igitutu ca mbere nuko bivanye n'ivyari binkikuje bavuga bati uragiye kwiga rya shuri wewe uzovayo ushobora pasitori bwa kabiri abantu bose bagenda kwiga ivyigwa ndoramana baca bavayo babaye bahakanye ndaho bati vuga guhimbaza naho turikoresha rivuga rirakwiye gukosorwa kandi ku mpera yabyo bizohindurwa tuvuze indirimbo yo guhimbaza tuzoba tuko turavuga indirimbo genda buhoro buhoro twekeze ivyigwa ndoramana hariho hora bambwira bati we kubera wize psychology ibintu vyawe guma utubwira bakavyitsa ibintu vyanje sivyo kubera ko nk'akarorero iryo jambo biba bifatanye n'ingene umuntu yiyumvira bifatanye n'icizegwa rigize iryo jambo igihe umuntu ariko arakosha guhimbaza atahura iki rero ndiko ndagerageza kubafasha gutahura baca batangura kubona iyo costume nambaye rero igihe twigisha nk'ijambo ry'Imana ivyo twigisha abandi ubwa mbere ni twebwe ba mbere babikeneye rero dukunda kugira nk'abavuzi ubutumwa bwiza bigisha ijambo ry'Imana b'abarundi abandi ndekare kubavuga nuko twigisha iyo turi imbere y'abandi ivyo two turigisha ntitubone ubwa mbere ko twebwe dukeneye bijya two turigisha nimba ari ijambo rikeneye rivuga kukuzana ihinduka nihinduka rihera kuri jewe bisigura iki bijya mpejeje kwigisha ndi wa mbere ababibayeho canke asaba Imana kugira ngo abibeho mugabo kubijanye no kuba perfect kuba umuntu atunganya atagasenga akora oya umuntu wese yaba muto bamukuru n'urugendo rushishikara rwo gukura iryo jambo guhimbaza ni jambo rigobotowe murindi rivuga gitwa guhimbara turi kumwe ntibikunda ko dushobora kuvuga kwigina ntibikunda tuvuga guhaya mu gihe aho rigobotowe ari irivuga gita guhimbara iyo tuvuga guhimbara ni hagati y'umupfasoni tufuta umugabo n'umugore bubakanye umugore yashize mu ngisha umugabo we yamusavye abahimbaye umugabo wiwe tuvuze ku mwana n'umuvyeyi igihe umwana ashize mu ngiri z'umuvyeyi yamusavye abahimbaye umuvyeyi tuza gusanga guhimbara ririmwo racine y'ubuhimbare ikintu kibereye ikintu gikwiriye ikintu gikozwe neza rero rivuga guhimbaza turicagagwe ni ku himbar ku inyitangizo himbar itsitso ingobotozo hanyuma agasoza ingobotozo yerekana nyene gukora igikorwa ni kuvuga ngo ukora igikorwa cyo kugirane cyo guhimbara alors ha guhimbara vyahindutse kwigina ha guhimbara vyahindutse guhaya par contre mu guhaya turashobora guhimbara mu kwigina turashobora guhimbara naho rero hari itandukanye abantu bwa mbere baritiranije rivuga barisubiriza n'ikindi kintu ritari ivyo bica bigira inkwirikizi kurusha mu ngiro kutariko guhimbaza byafashwe nk'umuziki kandi guhimbaza byari gufatwa nko guhimbara aho rero mvuze byinshi ntumbaza ibindi no batera amatsika abantu ndiko ndandika igitabo kizoja habona imyaka iri imbere kubijanye no guhimbaza kugira ngo vy'ukuri giterere mu gutahura mu buryo bwimitse na cyane cyane kubizera turongowe n'ijambo ry'Imana ni gute twari dukwiye gutahura guhimbaza Imana Bibiliya ibivuga gute Capital Center, where hard work
pays off. Kije cyane aho muherereye hose ku mpande zine z'isi twizera yuko mumeze neza abo bitameze neza bisaba kwihangana mukazirikana yuko burya nta muntu ahora ababaye nta nuhora nezerewe nibihe bigenda bikurakuranwa ubabaye no munsi ejo akaneze gukira kwizera Imana gusa yo igenga ibihe ukanazirikana yuko atakibera ubusa nawe ejo uzibukwa ukirugwa. Ino ni Capital Center nk'ibisanzwe jewe nitwa Ndikuriyo Leonce Desan alias Diko alias the ambassador na kandi kajyo kadasanzwe no munsi tumaze iminsi tubahereza ibiganiro tukayaga mu biyago bitandukanye binabiriya ariko kandi tukakira cyane abakora films tukakira bari mu gisata ca cinema ntabwo twagiye kure cyane ariko no munsi twabahinduriye gato aho twovuga ngo dusa nabagiye ku isoko hahandi bizana n'ahandi bibera ariko tubona films tukabona abakinyi ba film tukabona ibikorwa biba bahitinga basubira ariko ntitumenye ni bande baba ariko barashiramwe amafaranga ni bande bandika ni bande babafasha ibyo bintu ni bande banyiri imigwi bashiramwe uburyo kugira ivyo bintu byose bibeho byose bigakoraniriza hamwe iterambere novuga rya bino bikorwa. Ni Capital Center dufise byinshi mu service dukora, of course harimo n'urundi ruhande rwa Capital Sound aho tuba twamaze no kwinjira no mu gisata cy'umuziki haba mu buryo bwo kuhinyanyura na cyane ko tumaze kubereka ko hari n'ibikorwa tumaze gukora ariko kandi si byo byonyene tubakorera amamanza atandukanye biciye mu videos n'amafoto haba amadota mu mariage n'ibindi byose bisa navyo tukabibahereza mu buryo bwagutse noneho tukabahereza mu butagite mutabona ahandi hano na hamwe dufise n'ikindi gisata cagutse ca Iseke Films nibaza yuko tuza no kugihagarara ko ku mwanya munini nihuse mu nkundire nakire umutumire uno ni manager for sure wa kino kintu cagutse n'ibindi bikorwa byisha hetse aza kutumenyesha ndamwakiriye cyane agira ko atwidondora mu buryo bwagutse. Murakoze kuduha ikaze bwana Diko. Mumeze neza umuntu abaravye hari akajambo abafaransa bavuga ngo ça sautosier canke ngo ça se voit à l'œil jewe aho ngeza mbona mumeze neza nukuri ndashima Imana kandi sivyo imbeshere nguwe neza ego kabisa mu buryo bwagutse nshobora kuba nanabesha ugasanga nturi manager w'ibintu binini tugiye kumara umwanya tuvuga numvamo kwidondora abantu neza na neza kugira bamenye uwo tugiye kumara kanye tuyaga. Murakoze cyane ku mazina nitwa Jean-Claude Maniratunga umupapa w'abana babiri yubakanye na Ndayisenga Solange hanyuma muri kahise kiwe nk'urugendo rw'ubuzima numwigisha aho turavuga amashuri yisumbuye nayize mu Kivoga aho muri section normale aho bategura bigisha hanyuma ndaja muri kaminuza y'u Burundi aho nize ibijanye n'inyifato byo benshi bita la psychologie ururimi rw'igifaransa cyane filière ya santé mentale hanyuma yaho ndangije nacenja mu kazi aho namaze imyaka 5 nigisha kuri Discovery School ishuri raho mu Kigobe hanyuma yaho ndakubitira no mu gice ca kabiri c'amashuri ya kaminuza kubijanye n'ivyigwa ndoramana kugira ngo umuntu arushize kumenya Imana hanyuma y'ivyo sanzwe ndiko ndakorana na Capital Center mu bisata bibiri bigize Iseke Film hamwe na Capital Sound. Murakoze. Birumvikana. Imbere yuko tuvuga kubijanye na Capital Center ari nayo hanini novuge be yadukoranije gose wavuze kubijanye no kwiga ugera ahantu wavuze kubijanye na ndoramana mugihe binavugwa mbere dusa n'ababirabuswe musa n'abariko baragraduatinga ariko bikavuga yuko muri bimwe mu bantu bashobora kuba bafise diplome zo ku rwego rwo hejuru canke ubumenyi bw'ikirenga mu bintu bijanye na ndoramana ko menga ntimwahatuganiriye cyane nta kirenze ico mwatubwiye. Oya nta bumenyi burenze babuhari uretse ko kumenya Imana birasaba ko umuntu akura uko Imana yabigenye uko Imana yabikoze umuntu arakura rero
kuja ku ishuri ivyigwa ndoramana byayifatanya cyane n'uyundi muhamagaro ujanye n'umuziki. Mbere yuko nja mu vya filme natanguye kuba ndi muri carrière y'umuziki nayo maze umwanya munini hafi kuva mu 2010 gushika ubu urumva ko haraheze imyaka 15 benshi baranzi nk'umurongozi wa Brightness Burundi. Rero hamwe n'urugendo rwo kubana n'abanyamuziki hanyuma umuntu yarabonye ko bikenewe kwamenya Imana ku buryo urugero rwa masters degree ushobora kwiga ivyigwa ndoramana n'urugero rwaho umuntu wari wese ashobora kwiga kuko biba bikenewe ko umuntu akura mu gutahura bijya twigishwa n'abandi umuntu akagira ku rugero yaho avyiga. Sinagiyeyo ndondera ubupasitori nkuko bamwe bajari byo bibatwaye canke ugasanga hari n'izindi kanaka navyo si bibi ariko jewe nagiyeyo nk'ushaka gutahura ibijanye niyo Mana twizera kuri urwo rugero kuko haba hari ivyigwa biba vyaratunganijwe ku buryo umuntu ashoboye kuvyiga arushiza gutahura cyane Imana bikaca bimufasha ingene abaho ubuzima anakora n'ivyo akora neza. Ego ukomenga kumenya ibintu nk'ivyo ukaronka n'ubumenyi bw'ikirenga nk'ubwo twumvise ejo ntitwigire tubona ubaye pastori umwapotre haje byisha aba evangeliste ko umenga woba unize abantu bari bagutegereje ko ikintu kinini. Ku ruhande rumwe umengo nivyo ako kurundi ruhande je manze ndakubwira ibitutu bibiri nari mfise ntaraja kwiga ishure ndoramana givyigwa ndoramana. Igitutu ca mbere nuko bivanye n'ivyari binkikuje bavuga bati uragiye kwiga rya shure wewe uzovayo ushobora pasitori. Bwa kabiri abantu bose bagenda kwiga ivyigwa ndoramana baca bavayo babaye abahakanye kubera batahura by'ikirenga. Baza bavuga imvugo itandukanye niyo abantu baba bamenyereye canke aho kurugezo baba batahura ko bakaca barabona nk'abantu boba batacemera Imana bayihakana. Mugabo izo tuzita préjugé nivyo abantu biyumvira bibaza yuko ariko kuri ariko abatari byo. Rero naje niko navyiyumvira ntararonka iyo opportunity mugamaze kuronka ko kajyo ko kwiga ahubwo nasanze uwizera wese arakeneye kwiga iyo Mana yizera. Rero nivyigwa ndoramana nivyigwa bidufasha gutahura Imana. Rero ivyo si vyo umuntu kanaka. Rero iyo umuntu ajije kuvyiga ego kukaba nkako nkayo mashuri abari kwategura abakozi b'Imana bakategura abantu bazoba imbere y'abandi. Mugabo ikijanye no kugira ndayite titre y'ubupasteur canke kuba imbere y'abantu wizigiwe kakugira ordination y'ikintu kanaka ivyo n'Imana ibigena kavuga ryari vyoba. Mugabo jewe ntisiyo yabaye motivation yo kuja kwiga kuko ariho benshi ariyo motivation yaho. Jewe yabaye motivation yo kumenya Imana bwa mbere nk'umunyamuziki kandi akeneye kurushiza gufasha abanyamuziki bizera Imana kugira ngo bashobore gukora neza bakore mu ngabire zabo barongowe n'ingene Imana yabigenye mu ijambo ryayo. Ego ya birumvikana cyane bino bitutu bibiri wari ufise mbere yuko uja kuvyiga umaze kugerayo ukanabiheza kimwe muri bibiri nticaswe kugufata nawe. Bwa mbere imbere yuko nishura ko cahatswe kumfata ubwa mbere haraheze imyaka itari mike narahejeje mugabo ntabwo ndi pasitori ndi wizera mu ishengero. Hanyuma kubijanye no guhakana by'ukuri ivyo ntibishobora kubura iyo uri kurigisha kanatsinda nsanzwe nigisha rumva mu banyamuziki canke mu nyigisho cane zijanye n'ivy'umuziki. Hari gihe ngira abantu ivyo buhakanye ivyo apana ivyo buhakanye
nza kuvyumva abo bariko babibonye nk'akarorero ndasanzwe ndigisha kuvyo guhimbaza ndavuga ati burya guhimbaza naho turikoresha rivuga rirakwiye gukosorwa kandi ku mpera yabyo bizohindurwa tuvuze indirimbo yo guhimbaza tuzoba turiko turavuga indirimbo genda buhoro buhoro urasanutse nawe gato nani ndakangutse gato hariho rero abaca bavuga bati murabe neza uwo muhungu murabe neza uwo mugabo n'inyigisho z'ibinyoma ko ataje ati murabe ko ataje guhindura ibyo twari twanamenye nkuko ibintu twavuse twumva bavuga ibintu bifatanya ubuzima bwacu gutaza kuvuga ngo bifise ikibazo kukaba nkako bifise imyaka 36 naje nakuze ndabisangaho mugabo inyuma y'urugendo kanaka ndabikoramwe ubushakashatsi nkitegereza ico jambo ry'Imana rivuga nkabona ko hari akabazo canangura kubwira abarundi nsanzwe nandika kuri Facebook ibijanye no guhimbaza sanzwe nigisha hatandukanye rero nari ndaguhaye akarorero aho mba ndiko ndaca hari ababibona ko ari inyigisho z'ibinyoma ari kurogota kuri mwemu yera ibintu mwe n'ivyo ariko vy'ukuri baba bariko barihenda kubera ko mu nyishu ntanga ndavuga nti zana umurongo wo muri Bibiliya uvuguruza ivyo mvuze mu gihe bakubwiye nawe ati zana umurongo wo muri Bibiliya ushimangira ivyo uvuze urawuronka byoroshe ibihari manayifise kuzindi mbuga n'ahandi hatandukanye barabantumira mpora ntanga amavuga nta kintu na kimwe mvuga kidafise ico urufatiro rwa Bibiliya rw'ibivuga ivyo mba mvuze kandi sukuvuga yuko kandi ivyo mba ndiko ndavuga abari navuga gute birenze ntakogwako oya ndanugura nkavuga nti turashobora kubiyaga ko turashobora kubivuga nago mugabo muri ico gihe mba nagize ico twita statement mba navuze ico niyumvira nka Claude kandi mba mvuga nti abandi bantu bari bakwiye kukivuga ko kuko nitwakiyaga ko kumpera dushobora kuzoronka ikintu gifasha kintu gishobora kuzana ihinduka rero ni muri ubwo buryo hashobora kuvugwa ivyo umuntu ahakana kuko ari n'igihe bahora bavuga ati wewe ivyo twekeze ivyigwa doramara hariho bahora bambwira bati wewe kubera wize psychology ibintu vyawe guma utubwiye bakavyita ibintu vyanje sivyo kubera ko nk'akarorero iryo jambo biba bifatanye n'ingene umuntu yiyumvira bifatanye n'icizegwa rigize iryo jambo igihe umuntu ariko arakoresha guhimbaza atahura iki rero ndiko ndagerageza kubafasha gutahura bacha batangura kubona iyo costume nambaye rero n'ivyigwa ndoramana niko bimeze hari igihe umuntu adatahura ibintu buri kumubwira akaca atangura kuvuga ati ibyo byose ni kubera ameze uko mugabo vy'ukuri no kwihenda igikuru mbega Bibiliya ibivuga ko iki twobiyaga twofashanya apana imvugo nyinshi ziri mwibarabara apana ivyo bavuga tukagaruka ku rufatiro rwa Bibiliya kwa bizera Bibiliya ni go rufatiro bwo nyene dufise rudufasha n'igihe tudashoboye gutahura kumwe yego mwasanze mu mbabare hano hantu numva twahateba kubera ko ubuzima tubamwo byanka byakunda Imana itegereza kubuzamo ego shaka kubyirengagiza asanga hari isanzwe iburimwe ahubwo ibi isanzwe iburimwe ni nayo kwanza inagena kino kintu twitanga ubuzima hari kiganza kiguma giherekeza ibiba byose kigashingira karimbi ibidakenewe ikiganza guma gishitsa imigabo y'Imana ego voilà naho hantu mpere mvuga ngo mu mbabare rimwe mva tuhatevye gato mwasanze bino bintu kuvyiga cyane ukabigiramwe ubumenyi birafise ahantu bihuriye na bino bintu twavuga ngo ugukura kwagakiza mu muntu nk'ubu nkamwe bwe mwirabiyeko canke mukaraba nabandi mwoba muzi ubwo ntimusanga ahanini byabaye bimwe bita ngo ni science gusa ariko mu byo gutera intambwe mu by'agakiza ugasanga ahubwo nyene wa mugani utera ubumuhakanye Bozo just no vyemeza kubera ko just ndaba muri uwo mugwi mugabo hari abo bishika mugabo vy'ukuri ugiye kuraba abo bishikira umuntu abisuzumye neza tugaruka ku rufatiro rwawo kuko hakura wavutse kubijanye no kwizera Kristo
umuntu yavutse ubwa kabiri niwe muntu abandanya akura. Uko gukura rero ni nka kujya kwingero canke amastade y'umwana cyo twita development humain, aho usanga hariho periode ya conception umwana bamu navuga guti umuvyeyi asama, hanyuma umwana akavuka, akabaho kwavura, akabaho kwiruka, akabaho gutangura ishure rya maternelle, akaja muri primaire, hanyuma akabandanya akura. Izo ngero zose gushika umuntu ashobore kuba umuntu akuze. Nta mwana avuka akaca bamuronderera umugeni. Oya. Nta mwana avuka akaca bamushira muri secondaire. Oya. Hari ahantu abanza guca. Rero no mu buzima bw'inkemo niko je ndabugereranya. Umuntu arafise ahera, hanyuma umuntu akabandanya akura mu buryo bw'inkemo. Rero ivyigwa ndoramana n'amashure ahari kugira ngo vy'ukuri arushize gufasha abantu babe bazima, babe bafise ibibakwiye byose, bashoboye gukora ikintu kandi bagitahura nk'uko Imana yakigenye mu ijambo ryayo. Ego. Aho ndiko ndavyumva ku ruhande rw'abahabwa canke abigishwa. Kugeza ubu inyishu navuga sinovuga ngo sindayihabwa, ahubwo ikintu ntaratahura n'icahe. Wa muntu rero ari wewe. Ego. Wewe aguma atera imbere mu vy'agakiza. Ego. Ubundi bwobwo igihe wigisha abandi uburi wa mbere wewe uri kurafashwa. Abantu benshi ntibabizi kuri ko rigisha abantu. Wewe ubwa mbere nawe uri kuriga. Ariko hari indi teori hano hanze ivuga yuko akenshi mbere ivyo umuntu akunda kwigisha ko ugaruka ugasanga mu buzima busanzwe wewe biramunanira. Ariho hava kakano kavuga ngo murumva ivyo mvuga ntimurabe ivyo nkora. Aho niyumvira yuko bayivana no uri ko arabivuga. Mugabo vy'ukuri ubwa mbere nta muntu numwe abura intege nke. Nabigisha nabantu nk'abandi bose. Mugabo na hari abandi bantu bose ntituri gurugero rumwe. Kandi ntushobora kuvuga ngo kubutaba ku rugero rumwe rw'umuntu ngo bivuye kubera ko ari umwigisha. Ariko kandi twemeranye umuntu akuze abafise byinshi yabonye. Niko kuri. Abafise byinshi yaciyemo. Hari ingingo adashobora gufata. Hari n'ijambo ashobora guhanura muto. Ku buryo umuntu akuze uciye umuzana no umuntu akiri muto, abo bantu badashobora guhagarara kumwe mu biriko biraba. Rero gihe twigisha nk'ijambo ry'Imana, ivyo twigisha abandi ubwa mbere ni twebwe ba mbere babikeneye. Rero dukunda kugira nk'abavuzi ubutumwa bwiza bigisha ijambo ry'Imana b'abarundi, abandi ndeka ariko bavuga nuko twigisha iyo turi imbere y'abandi. Ivyo two turigisha ntitubone ubwa mbere ko twebwe dukeneye bijya two turigisha. Nimba ari jambo rikeneye rivuga kukuzana ihinduka, ni hinduka rihera kuri jewe. Bisigura iki? Bijya mpejeje kwigisha ndi wa mbere ababibayeho canka asaba Imana kugira ngo abibeho. Mugabo kubijanye no kuba perfect, kuba umuntu atunganya atagasembwa akora, oya, umuntu wese yaba muto bamukuru n'urugendo rushishikara rwo gukura. Ego. Nibaza ko nako baba bakumvise. Uravye rero no munsi podium mufise kuko numva menga musa nabakwepye ka kantu k'ubupasere kwa ariko turavuga canke mugasa nabakarindiriye mu gihe nyaco ko murabona yuko podium mufise ihagije kugira mwe muri ko murabiba urubuto ku rugero mwashaka kubibamwe. Bon, navuga ko podium irahagije nk'uko nanayivuze. Imana niyo igena ryari ubwira abantu bakeya canke ubwira abantu benshi. Muri eglise yanje local nsanzwe nigisha. Ayandi mashengero arantumira. Hanze y'ishengero mu bantu baba bakeneye ubufasha ndajayo. Rero kuvuga ko ntahagijwe naje no bafise akabazo, ahubwo ico novuga mbega ihinduka ubona rikenewe. Ubona riri ku murindi vy'ukuri wifuza. Aho tamvuga nti nukuri cifuzo canje nuko abarundi bose bohindutse. Mugabo kandi kugira ushikira abarundi bose birimwo umwanya. Muri ico gihe rero cyo dutambukana buhoro buhoro. Imana ikagendera shiraho akaryo n'akandi, hanyuma tugakomunika. Ni nkuko wantumiye. Ko wantumiye ndavuga ko bikeya hanyuma biterere kubazumviriza
bino biganiro n'ahandi uko hanyuma Imana nizomenya yaguye produit bitandukanye niyo byari bizoba kuri navyo nzi. Imbere yuko twimuka kwa kino kintu hari akabazo k'amakenga nahise nibaza. Umaze kwiga theology muri buno buryo bwagutse ukabyinjiramo gose. Aho hantu ko hatevye gadeko. Ndahatevye kubera navuze ngo twabyanga twabyemera ibyo twakora byose ubuzima twobamwo nuko kino kintu kitwiruka ko wa mugani wanyu kimeze nk'ikidufuse. Impamvu ndanahatevye ariko kandi nagize ubwoba numvise umuntu ashobora kuba ari ku rugero rwa masters muri none mumenyi ntabwo muri gino gihugu cacu ari benshi cyane. Baragwiriye we nta makuru ufise. Kumbure ko ari je noba ntatohoza cyane ariko impamvu ngo si benshi cyane burya mu bene igihugu dufise no musi baba miliyoni 10 na zingahe 15 nimba ndavyibuka neza. Mu gihe muri no secteur atabantu igihumbi twotoramo baza kuba bakiri bake. Mwe mu biheruka mwo vuba mwomfashe ntabantu igihumbi turaronka bafise diplome muri bino bintu cyera kuba ndanavuze benshi. Neko navuga ngo harakantu nahise nibaza imbere yuko tuhimuka mumaze kubyinjiramo cyane ho baro nk'ikintu nka kimwe mwasanze mu kwemera ko abarundi canke muri Afrika muri rusange dushobora kuba twarafashe nabi tukaba tubayeho nk'abari mu buyobe ariko tutabizi. Nukuri navuga ibindi byinshi ntibibuze mugabo mvuga ko ijya nahereyeko cyo guhimbaza guhimbaza ndaguhe uburorero tugiye ndayite mu misa canke mu makoraniro y'abizera canke muri cult aho abizera baba bakoraniye bafise intumbero yo gusenga tuvuga ariko tugiye guhimbaza iki Imana hanyuma wagenda ku munsi mukuru wo kwikukira kw'abarundi tuvuga guhimbaza umunsi wo kwikukira kw'abarundi kibazo mfise uko guhimbaza ku munsi kanaka no guhimbaza ko kuja mu rusengero tubitahura kumwe uburo audience ni wewe uza kumbera audience kuri iki kugira nerekane agahaza canke ikibazo gihari ndabivuga uko ndavyumva ntabwo bino bintu numva bisa nta nubwo twabitahura kumwe nuko no guhimbaza gutandukanye kuratandukanye mu ijambo ni guhimbaza ijambo no guhimbaza ako nakarorero kamwe akandi karorero ni gihe abanyamuziki mu rubuga rw'abizera bavuga bati twaremewe guhimbaza Imana bavuze ko twaremewe guhimbaza Imana baca basobanura ko ukuririmba no gucurarana kuvuga igihe umuntu avugije umuziki igihe umuntu aririmbye abagizene abahimbaje hanyuma twaje tugera mu kuvuga indirimbo yo guhimbaza n'indirimbo yo gutazira indirimbo yo guhimbaza ikaba indirimbo igenda buhoro buhoro indirimbo yo gutazira ikaciba indirimbo inyaruka kugeza ngaho ibyo bintu biracari bimwe ntabwo ari bimwe gusa kugeza ngaho muracari ko murabivuga uko bisanzwe bifatwa niko bifatwa mu majambo make nimba twage turajana haragira ahantu hakabigihushane turagera ahantu iryo rivuga rikaducanga twebwe ubwacu navuze ivyo ari n'ubundi burorero dufate ubuhimbaza umunsi mukuru w'amavuko anniversaire avuga yuko yahimbaje n'abaciriyemo harakantu ndiko numva kugira nze kubitahura neza uguhimbaza kumwe mwavuga ku munsi mukuru kwikukira guhimbaza anniversaire mu nkunde twiyambaze gato ururimi rw'igifaransa kuko abeshi badukuye baranagumva niko numva akantu novuga ngo celebrate muri bino bibiri nshaka mumfashe iyo tugeze mu rusengero muri kwa gukorana kuri kwa guhimbaza mwavuga haza kuba kiriko harakora rino rivuga mu gifaransa bita celebrate ku ruhande rumwe ingene biba ariko biravugwa biragaragara ko ari celebre kandi celebre mu kirundi ni ukwigina ego ivyo baba bariko baravuga biregeranye na celebration biregeranye no guhaya biregeranye no kwigina sivyo mugabo reka rero ngaruke ahantu tubanza kwiga iryo jambo ry'ikirundi iryo jambo guhimbaza ni jambo rigobotowe mu rindi rivuga ryitwa guhimbara turi kumwe ntibikunda ko dushobora kuvuga kwigina
ntibikunda tuvuga guhaya mu gihe aho rigobotowe ari irivuga gita guhimbara. Iyo tuvuga guhimbara ni hagati y'umupfasoni tufuta umugabo n'umugore bubakanye, umugore yashize mu ngisha umugabo we yamusavye abahimbaye umugabo wiwe. Tuvuze ku mwana n'umuvyeyi, igihe umwana ashize mu ngiro ivyo umuvyeyi yamusavye abahimbaye umuvyeyi, tuza gusanga guhimbara ririmwo racine y'ubuhimbare, ikintu kibereye, ikintu gikwiriye, ikintu gikozwe neza. Hari no mu kurambere nabajije ndiko ndamubaza guhimbaza, ambwira ngo twebwe ngo tugiye cacu hari no umuntu wumva avuze ngo emwe ngo uragahimbaje, yabavuze ko agakoze neza. Uragahimbaje. Ariko uko ibihe vyagiye birahanahana, iryo jambo ryagiye rirafata iyindi sense. Hanyuma mu Kirundi ariho ingingo ngendera rurimi ry'ikirundi. Ingingo ngendera rurimi. Ingingo ngendera rurimi. Ico twita mu Gifaransa le principe de la langue. Igihe tuba turavuga ingingo ngenderwako kanaka, urabibona irivuga rigobotowe, insobanuro yaryo ifatira kurivuga ry'akame. Ko kantu urakumva gadiko, kantu ndumva subiye mu mayagwa ndagusubiza mu Kirundi gato ko wantwayeyo. Okay, turi. Hari n'abandi iyo ndiko ndababwira ibyo gucagagura ashobora ngo ivyo bintu ngo tugarukanira. Turi muri sens de mot. Ijambo risobanura iki? Kandi ivyo dutahura ku ijambo biraza kugira inkwirikizi y'ingene tubaho. Abantu gusa ntibabitahura gutyo. Rero rivuga guhimbaza turicagagwe ni ku himbar i a. Ku inyitangizo. Himbar itsitso. I ingobotozo. Hanyuma agasoza ingobotozo iyerekana nyene gukora igikorwa. Ni kuvuga ngo ukora igikorwa cyo kugirane cyo guhimbara. Alors guhimbara vyahindutse kwigina. Guhimbara vyahindutse guhaya. Par contre mu guhaya turashobora guhimbara, mu kwigina turashobora guhimbara. Naho rero hari itandukanye. Mu kwigina ndavyumva mushana, ariko mu guhaya guhimbara si mu guhaya ningene duhayagiza Imana, nige duhayagiza umuntu. Imana yacu ni nziza. Mba ndiko ndayihaya mu batayizi bayimenye ko ari nziza. Mu gihe ndabivuze neza muri uko guhaya ntabeshe Imana, mba mpimbaye Imana. Ukwibesha rero koba kwabereye abantu bitiranya guhimbaza canke bahimbaza kutariko. Abantu ivyo byose bibiri. Abantu bwa mbere baritiranije rivuga barisubiriza n'ikindi kintu ritari. Ivyo bica bigira inkwirikizi kurushira mu ngiro kutariko. Guhimbaza vyafashwe nk'umuziki, kandi guhimbaza byari gufatwa nko guhimbara. Aho rero mvuze vyinshi ntumbaza ibindi no batera amatsika abantu. Ndiko ndandika igitabo kizoja habona myakira imbere kubijanye no guhimbaza, kugira ngo vy'ukuri giterere mu gutahura mu buryo bwimitse, na cyane cyane kubizera turongowe n'ijambo ry'Imana. Ni gute twari dukwiye gutahura guhimbaza Imana? Bibiliya ibivuga gute? Ego murakoze. Kirumvikana cyane kabisa kugira nimba hari wazimiye azazimuruki. Hano hantu umugane wanyu haragutse, kumbure rishobora kuba atari ryo rya nyuma duhuye, dushobora kuzora nandi hantu tukavyagura cyane, ariko nizera ko tuzongera guhura n'ubundi nka kino gitabo carasohotse kugira tubice bisha na bisha, na cyane cyane dufise igitabo niho tuzomenya aho twinjirira. Ego cyane. Umuntu rero nkamwe nimba abantu babikurikiye wize psychology muri kaminuza, urajugeretse ko bino byivuga butumwa vyagutse kwa ariko turavuga vyagenze gute kugira ukorokere hano hantu kwa kwita muri entertainment kugeza igihe ikintu citwa Capital Center kibayeho? Capital Center, where hard work pays off.